weba isi turamukunda yo ndamukunda gose cyane arakuba aragahora ku ngoma imyaka n'imyaka wipfurije amazu angahe hariya yo ijana kwijana cyane mbera ko yo ntabara kansanurira Akazu tukaba mu kazu keza n'umuryango wanje yego yabyumvise umupfakazi n'uwo gufashwa abapfakazi nibesha ariko wisabiye abayisabiye n'Imana ivuga ngo nimwasaba muzoroba uzana bukole haleluya uzana bukole haleluya uzana limango haleluya. Reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivaye naho muhereje novuga ati nkuko musabe mumenyereye ni KP1 imbuto itewe n'imera urukundo mu bantu aha turi mu Giheta ni imbuto province Gitega baramutse abantu hari ndabashimiye kubona mwaje kutugendera muragize neza Ubwa mbere tubabonye mbere ni nk'igitangaza kubona mushitse kwa kagatumba kacu ka jende umupfakazi nkaba ndetse abana babiri uwa mbere afise imyaka ingahe uwa mbere afise imyaka 18 uwa kabiri afise 16 barize amashure canke nibigeze biga barize nk'umwe bose barahejeje bize nyene mu mashuri mato mato mugabo bari batanguye guca mu ishuri kubera ubukene bw'ibintu bw'ibikoresho naza ndabura baza kugira batere baje imbere none barize barahejeje bari muhira akazi bararonka nta kazi bafise bari ngaho nta numwe arigera aja kudepoza kugira aronka akazi nta numwe bose turi kumwe nije nza ndabacira akagero kugira baronke ngene boba bose turi ngaho nta kazi bafise ngira warize oya Jesse nize oya wa kudepoza urumva kari oya ntaco ndamenya oya naco ndamenya kibanzo kisigure ndibaza sibi bukisiguri asibe mugura ampenze urakiza kudepoza bisigura warize umuntu yize amashuri aratwara ahantu agashiraho zijya mpapuro bamuha kwishure kugira ngo ashobore kuronka akazi rero nari nkumbajije ati uhora ubahimiriza abatware ahantu gushira mu bintu babasabye badepoze kugira baronka akazi basi bashire mu bintu kugira baronka akazi oya sino bahimiriza kubera ntibiza amashuri ntavyo bazi ntibize oya ntibize uko bari bambwiye ngo barize nyene bize muri yaga niho nabasize bari batanguye amashuri nk'umwe yageze mu wa 5 uwundi yari yageze mu wa 4 umva nka bari batanguye amashuri nko mu wa 5 yari yarembeje rero baciye baraganira barataha baca bicara muhira baza barikorera utwabo nyene bicira akagero kugira baronke ingene twobaho niko tubayeho mbega umaze gupfakara ikibazo wahuye naco mu buzima cakubabaje mu mutima uvuga ati iki kintu carambabaje ikintu sinzopfa ndacibagiye ni nk'iki je maze gupfakara naramerewe nabi cyane abana barangwarana kwashi gose umuryango uramfasha kurera abo bana turaca mu buzima bugoye turaca mu buzima nyene bubabaje butanezereje umuntu abana bamaze kugwara kwashe ntabona umuryango nabomba ndiko ndabona muga kubera umuryango warabamfashije ubu ndababona ariko guheza isandashima Imana ubu dusigaye dusaba n'uwo muryango wanje hamwe tworonka ikintu kidutera intege natwe tukaronka ingene twokwiyungunganya n'uwo muryango wanje nico numva umengo nosaba hariho abantu bagira neza hariya bariko baradukurikirana n'ubuntu Imana yabagiriye babonye babaho aza kwisanga ari mu gisagara aza kwisanga ari ku mutumbuyu asanga afise inka 5 inka 10 ubundi ari mu gisagara yubatse etage y'inzu 15 abandi bari hanze Imana yabashikanye uburaya bafise ibihinda nyene nukuvuga baratunze bafise amahera menshi kandi uruhara rwabo ni Imana nukuri kw'Imana uwo bari karanyumviriza campinyutsa umuntu azi yuko afise uruhara yakoze nuwuwe kuko urashobora gukora mugabo muko gukora twese turakora n'abandi barakora mugabo ni bake usanga bageze ku rugezo ugezeko bisigura ko ari ubuntu bw'Imana rero ubwo buntu bw'Imana Imana yamuhaye yashatse Imana azafashe
umuntu kanaka nawe ari hasi kugira nawe azamuke hanyuma nawe azamukane n'abandi. Uwo muntu wumva ikintu uwo musaba kugira gufashe nawe ugera aho ugeze wumva cyo barikiye? Ikintu no musaba nosaba nkaho mvanza kuba turakika umusaba n'abana hama nkaronka utwo tudebereza nk'abandi nanje nkaro kwiyungunganya nkatera imbere nk'abandi. Numva arico nosaba nkashira imbere kuko tumaze kuronka abadutera intege n'uwo muryango wanje ndibaza natwe twoca tubaho neza nk'abandi tukaza turashimagiza nyene tuti twarahuye n'abantu Imana yahezagiye, Imana yatoye nabo baratoye abandi. Je nico nosaba. Ikintu coshobora kugufasha kugira kikunganira mu buzima rurimwo uteruje imbere cyo bari nk'ikiye? Je nibaza ko noronka nk'agahene nkarangura nshora kugira nze ndarangura nsubizayo kugira ntere nje imbere. Urumva noba ntangoye kwiyungunganya nosaba nanje ko notera imbere. None wewe kwera impene izokoro ne ufise imyaka ingana gute? Jewe mfise 50. None bizokorohera ko woyobora impene ufise imyaka 50 kazuraja mu masoko? Twojana n'uwo muryango wanje nabo bana bawe waricunguye? Yego. Urakoze. Mwavyumvise iyo ko yicunguye ashobora gutwara n'abana bakamufasha. Akeneye impene. Uramaze kubaza ibeyi yayo? Igurwa ngahe? Hari impene ya 2.5, hariho ya 3, hariho ya 3.5. Mbere gushika ni ku majana 4 kuko ibintu vyobo byose byarazimvye. N'ingurube urabona y'ubu ubu ni jana 200 ijana. Ibintu vyobo byose byarazimvye. Ko maze kuronka nkabona ko ndose nko mutaye tukarangura nk'impene 2 tukazikura mu yindi soko tukahijana mu yindi soko. Umva twaba turiko turatera imbere maze kuronka wo mutahe. Je ndibaza babagize neza. Maze gupfakara hari imyaka wamaze. Ikintu cagufashije kugira wihangane urera abana ntiwipfuze kubata ngo uje nko kurondera uwundi mugabo nkuko abandi babigira niki? Ni Imana yo mwijuru yaramfashije. Narashoboye kwihangana ndigumya mu muryango wanje ndawugumamwe ndawicaramo ndawurera. Yego. Nta bantu baje kukugora bakavuga ati uno mu mama pfaka yakiri muto reka tuze kumugora bakakugora ugasanga bagutesheje umutwe? Oya nta numwe. Oya. Wewe wagiriye ubuntu? Nebasha naragiriye ubuntu rwose kuko sinayerera sinagenda ijoro nagumaho nyene mu muryango wanje. Yizere n'abandi muhira mu muryango we wanje. Warihanganye? Yego. Kandi vy'Imana bijya bihanganye bijya barambiwe bataje? Yego nibo babifungura. Narakoresheje kwihangana. Nawe rufungure ku vy'Imana? Asha yego. Irujya muntu urahari ati ndashaka gufungura ku vy'Imana? Nashaka gufungura ku vy'Imana. Urakoze cyane. Wewe wavutse mu gihe c'intambara? Oya, azijya ntambara z'ubwa mbere ntazo nabonye. Zo mu mirongo ingahe? Intambara utabonye ni iyo wibaza ni yajyanye? Kuva kwizo zo kwa gasore ntazo nabonye. Iyo wabonye ya mbere yakubabaje ku mutima ni yari iyo kuri ndadaye. Kuri ndadaye? Hari rya ruhebuka umwaka? Oya ntawe nibuka. Hari mu 1993. Noni nonani turu niho byatangura. Iyo niyo nabonye nta yindi. Izindi ndazumva unye nazumva uko yarakubabaje? Vyijya vyarambabaje gose. Yarakubabaje gose? Yego none ubudashima ndishimiriza uko ndara mu nzu ndara mu muryango wanje turashima tukishimiriza kandi ntibiriho kusubira. Oya turavyizeye. Shimira umuntu yoba yaratumye wibaza ko yoba yaratumye ibi bintu bigenda neza hanyuma gahereza uyundi bikagenda neza ubu tukaba turi mu mahoro. Uramuziho? Ninde? Evariste ndayishimiye. Urakoze cyane. Perezida wacu yubahwe. Ariko hari uwo yasubiriye wundi yitwa nde? Pierre Nkurunziza. Urakoze cyane. Ngani nyakubahwa hariya yubahwe yasubiriye perezida Peter Nkurunziza. Bakoze ibintu bidasanzwe. Yego badukuye habi twari tugeze habi. Ariko guhereza isaha turara dufunguye neza tukarara mu muryango wacu tukaryama tugasinzira ahubwo hari ni yubahwe riho. Nahabwe icubahiro mu cubahiro ciwe. Haragahora ku ngoma.
nukuri yarakoze. Nko muce muhura mwibabara ukavuga ati nyakubahwa perezida wacu Valentin Ndayishimiye akantu ushobora kumusaba ukavuga ati nyakubahwa nukuri waramfashije ubu ndyama neza ndaruhuka ndara mu nzu akantu umusaba naka kantu nyene kuwe wovuga ati akana nkoreye kazonezera umutima wanje ubuzima bwanje bwose. Jeni yombera ko yo ntabara kansanurira Akazu tukaba mu kazu keza n'umuryango wanje. Yego yavyumvise umupfakazi nuwo gufashwa abapfakazi ni benshi ariko wisabiye abayisabiye n'Imana ivuga ngo nimwasaba muzoronka kandi nkunda uwo nkunda nibyo. Yego Imana ikunda uyikunda urumva udakunda Imana we nigukunda. Oya we basi turamukunda yo ndamukunda gose cyane arakubaho aragahora ku ngoma imyaka n'imyaka. Ubipfurije amazu angahe hariya? Yo 100%. Byumvise mubahwe cyane nibaza ko turarangije ikiganiro cacu akajambo ka nyuma uno mu mama ashimira abantu badukurikiranye hariya. Jewe ndabakengurukiye gose murakoze muragahezagirwa muragahora ku ngoma aho muri nimwubahwe imyaka yose. Imana ibahezagire. Murakoze. Reka tushimire mwebwe mwadukurikiranye uno mu mama twagiranye ikiganiro ciza mama kumbura gikeneye abamufasha mw'iyi myaka arimwo ufashe nawe warafashijwe. Namambwira abantu benshi burya kubaho n'ubuntu bw'Imana. Nagoma ndabwire yuko umuntu arashobora kutabaho kubera ko bivuye ku muvyeyi wiwe. Mwibuke nyambura umuvyeyi ucumbeshuza urashobora kubaho ugasanga ubyaye umwana aho yovutse inda ukayikorora igifise ukwezi kumwe cyangwa amezi 2. Urumva n'umuvyeyi ni Imana imufasha kuko urashobora kuba umuvyeyi mugabo ukipfuza ko umwana watobaho. Rero kuba wewe warabayeho n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari umuvyeyi wa si papa wawe cyangwa mama wawe ariko n'ubuntu bw'Imana. Ariko nabo bashimire bafise uruhara kuko iyo batafise uruhara bari kubikurayo bikavayo hanyuma ugataha. Mwakoze kuba mwadukurikiranye mubandanye mufasha bano bantu impera ni mwijuru nta myaka 100 ariko tuhari kugira dufashanye ibintu bitere bije imbere twubaka igihugu cyacu Burundi na Afrika isi yose iguteza amaso naho ubutaha. Merci beaucoup, bye bye.